N'umunezero udasanzwe gusubira kubana namwe bakunzi ba BTV, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri aya makuru yaranze umwaka, mugire mushikirizwe na jewe Ella Gloria Keza mu gisata co kwiyunguruza. Mu ntumbero yo gukomeza umutekano no korohereza uruja n'uruza mu mabarabara, nta muntu yarekuriwe kugumiza ingendeshwa yiwe ku mirongo mu gihe sitasiyo zitariko ziratanga ibitoro. Ni inkuru ya Jules Verne na Kimana. Mu ntumbero yo gukomeza umutekano no korohereza uruja n'uruza mu mabarabara, nta muntu arekuriwe kugumiza ingendeshwa yiwe ku murongo mu gihe ku masitasiyo atagitoro kiriko kiratangwa. Ivyo bishikirizwa na Desire Nduwimana, umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi. Kugira ngo umutekano wo mu mabarabara uhagararirwe neza, kugira ngo umutekano w'abantu n'ibintu worohe, hafashwe ingingo n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ko ku masitasiyo ari mu gihugu cose mu bisagara vyose kizira yuko hari imiduga yirirwa itonze kwibarabara kuri sitasiyo ngo irindiriye kuronka igitoro. Ivyo rero si ku miduga gusa, ni no ku mapikipiki eka ibigendeshwa vyose mw'ibarabara. Ubugira kabiri ni ukwibutsa abenegihugu eka bose batembereza ivyuma mw'ibarabara ko kikazirizwa gutembereza icuma ubona yuko igitoro ufise kitagushikana iyo uja, hanyuma ngo uje kuzimiriza imodoka canke icuma cawe mw'ibarabara kuko uca uzibira ibarabara. Uwo avugira igipolisi c'u Burundi asaba abafise ingendeshwa bose kubahiriza iyo ngingo kuko uzobirengako azofatirwa ibihano. Umuntu rero azobirengako azohanwa. Igipolisi kirafise uburyo bukwiriye kugira ngo kigarukane umutekano kuri uwo wese azoba yanse gukurikiza iri tegeko. Ivyo biruko mu gihe harayibonekeza imirongo miremire y'ingendeshwa zimara imisi zitondeye igitoro batazi n'igihe kizobonekera. Haribonekeje ikibazo co kwiyunguruza ku bagiye mu bikorwa bitandukanye, kuko uretse no kubura uko biyunguruza, hari abashima kugenda n'imodoka zitagenewe kunguruza abantu. Ni inkuru ya Ange Negreta Irakoze. Uretse ivyankenerwa bibuze n'amafaranga y'agaciro vyabaye umuzi w'ibuye, eka no kwiyunguruza ku bagiye mu bikorwa bitandukanye si yororo, kuko uretse ko hari n'ababura ikibunguruza, hari n'abashima kugenda mu miduga itagenewe kunguruza abantu n'ibintu, mu kubura uko bagira bagashima no kuja mu bibanza vyagenewe kujamwo imizigo y'abantu kandi bakariha n'uburyo bwabo. Gabriel Rufyiri arongoye Oricom ati uko abanyagihugu biyunguruza mu gisagara ca Bujumbura si ibintu vyoroshe, kuko hari n'abarenza igitigiri c'abantu bategerezwa gutwara, harimwo n'ingendeshwa za leta, gutyo ubuzima bw'abenegihugu bukaba budakingiwe. Nyamba capital economique, igisagara c'ubutunzi, uno musi abantu badashobora kwiyunguruza. Eheraba ndabakaro gasanzwe, mugende murabe amamodoka abantu baja muri nord, no kuvuga mu buraruko muri za Kamenge, Carama n'ahandi, abagenda muri sud musanga ubu uya amamodoka y'igisoda, amwe bita amadouble cabine, amamodoka ya leta atandukanye, amafuso ubu bimwe bitangwa mu probox, ubazita ngo hari inyuma bapakira imizigo bahita ngo ni muri VIP. Abo ndiko ndavuga n'abaparvenye kuronka izo modoka, barihisha izo modoka meje kubabwirwa bwoko bw'imodoka, barihisha hagati y'igihumbi n'amajana 2 n'ibihumbi 3. Izo modoka za leta nizo modoka z'amafuso nizo bitanga ama probox, hari abashira imizigo batwara abantu. None ivyo bintu leta yabizi canke ntavyizi? Iyumvire nka double cabine za leta usanga itwaye abantu hagati ya 30 na 50 kandi itagira assurance yabo bantu. Ikena ry'igitoro niyo nkwezi y'amarere y'ibibazo byo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu gihugu hagati, aho n'ibiciro byo kwiyunguruza bigenda biraduzwa uko bukeye uko bwije nabanye nizo ngendeshwa, gutyo ubuzima bw'abenegihugu bugashishikara kugeramirwa gusumba. Mu makartie amwe agize igisagara ca Bujumbura haribonekeje amabisi yunguruza abantu ashaje, ndetse zimwe ugasanga intebe ziratabura impuzu zabo bunguruza.
Mu makartier atandukanye ya komine Mukaza aho ni mu gisagara ca Bujumbura haribonekeza imodokari zunguruza abantu zishaje zimwe zimwe ugasanga intebe bicarako zaraheze zikanatabura n'impuzu z'abiyunguruza. Aho ntituvuze ko bishika iyo imvura irikiragwa abakiriya bakavigwa. Eka biranashika izo ngendeshwa zigafatwa n'umuriro zigasha iyo zunguruje abantu. Kuri ivyo vyose twashikiriye urongoye komine Mukaza Florent Nkezabahizi yagize ica bivugako. Akamo twotera abasanzwe batunze mwe nayo mabisi kubibona turabibona kandi turabizi. Turabona amabisi asanzwe agenda yaraheze duhamagara benezo kwegera amashira hamwe asanzwe bakorana nabo mujanye no kugurana nabakabagurana amahera bagakoresha imiduga isanzwe imeze neza. Ngira ngo muramaze kubona amashira hamwe yafashe ya mbere hariho izo twamo tubona zimwe za van business murabona imiduga yashizemo no munashizemo umutahe wiwe mwinshi kandi umutahe mu kintu akarakora bona akakora ikintu ciza nabo bandi rero bafise tuya tubisi tune turasha tubona tugira ingorane rimwe nemwe mu nzira tubahamagarira gukorana n'amashanga asanzwe bakorana amabanki acanke ama microfinance bakabegera bakavuga n'umwe bohana ingurane kugira umwuga wabo bawukore neza cyane bafise n'ibyuma bimeze neza kuko aha n'izindi ngingo zizaba zifatwa mu minsi iza kuko twarabonye bitera amasanganya kuko n'ubuzima bw'abantu bava buhaherera canke ubuzima bw'ibintu bikikije abantu baca imisi yose. Ivyo biruko mu gihe hari umugambi wa leta ko hagiye kuboneka imodoka zikomeye zo kunguruza abantu zishobora gusubirira izo zishaje. Haratangujwe uburyo bushasha bwo kwiyunguruza hakoresheje ingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba. Ni inkuru ya Jules Verne na Kimana. Kugira hagabanywe izuka vyonona ikirere hagiye gutanguzwa uburyo bushasha bwo kwiyunguruza hakoresheje ingendeshwa zikoresha umuyaga nkuba cyo bita mobilité électrique mu rurimi rw'igifaransa. Edouard Nyandwi arongoye uwo mugambi ku rwego rw'igihugu yavuze ko naho bagifise intambamyi uwo mugambi uje gutorera inyishu ikibazo c'ikena ry'igitoro. Muramaze kubibona aho igitoro kitugejeje igitoro cabuze imirongo zo kwibarabara imirongo y'abantu bindiye amabisi abahunguza uyu mugambi rero uje hageze kubera kuzana ibitoro gushikana mu Burundi kuri Dar es Salaam canke mu Mombasa byatwara amafaranga menshi na cane cane amafaranga gikeneye gishobora gukoresha mu bindi ayo mafaranga twakoresha mu kuzana kuri igitoro hanze amafaranga y'imva amahanga aba ayatwita mu forma devise ayo devise ayo mafaranga azokoreshwa ibindi. Edouard Nyandwi abandanya amenyesha ko bazobanza kwihutira gushiraho amategeko agenga ico gisata ariko kandi ngo bazokoresha urwaruka rufise ubuhinga butandukanye bwo guteza imbere ivyo kwiyunguruza. Ico tuzokwihutira cane cane no gushiraho amategeko kuko ingendeshwa zisaba ibintu bimwe bimwe tuzosaba rero tuzoshira amategeko yo korohereza cane cane tuzobashigikira ko barafise ubumenyi tuzoramura umugambi nyene utangwe n'umunsi yuko dushobora kuraba ubumenyi bafise ibikoresho bafise kugira uyu mugambi dushobore turakora naho bafise ivyiyumviro bishasha cane cane urwaruka nibaze yuko muri uwo mugambi hazoba inyigisho zitari nke kugira turangire twoshigikira abantu bose ndetse n'urwaruka abantu bose bagomba kuzana ibitahe muri iki gisata. Ivyo biruka mu gihe uwo mugambi umaze gutanguzwa mu bihugu bigera kuri 60 aha mu Burundi ukazotangurira hanini mu ngendeshwa zifise amapine 2 ndetse n'izifise 3 ukazoja uraja mu zindi ngendeshwa uko imisi izohera. Abakora akazi ko kunguruza abantu bakoresheje amapikipiki barafise umubabaro wo kuguma batondeye igitoro ariko ntibakironke. Je ndiko ndaraba umenga ni nk'umuhero washikiye abakora uyu mwuga w'ikimotari kuko ndaba ingene turyama nkaraba aho twirigwa nkaraba ingene tumeze ndamana yuko ari ibintu biteye isoni gose imbere y'abandi bantu umenga ntiturabana dufise ibibazo byinshi bitubakiye
ubona ngo turi ku murongo aho imirongo iva ngaha hari abava ruguru hari ababino aje maze nk'indwi yose atahamuhira ndara ngaha ndakubwiyeho nahereye gutonda uma njuragirika ngo caje hararenga ahantu hatanu. Ibibazo tumanye iminsi ni vyinshi cyane. Nkaje nivukira mu ntara ya Mwaro komene Kayoka mu Kibumbu niyo nivukira nagiye numva bambwira yuko kuri Terminus mu Kamenge ariho bariko bataye igitoro bazogitanga dimanche cinza samedi nje samedi naje gutora umbosi unye naje ku telefone ambwiye yuko ku munsi wa kane kazogira ntaradugana moto yiwiwe azozanye n'umutayi ko je nayivye. Intambamyi duhura nazo kuba bosi bacu nuko nk'umubosi yumvise ngo imoto yemaze indwi itonze indwi zibiri, wewe mu kukurondera ntakurondera nk'umushoferi ukunda akazi cyangwa ugakeneye, akurondera nk'umushoferi w'indyarya indwi iraheze iya kabiri iraheze, hagera ko aza gukurondera kubwira ati wariye vresema. Iyo ugize Imana akaza akasanga hutonze washe kuronka amahirwe yo gushikana gutonze acomora imoto yiwe mu murongo aho ugiriwe Imana ntagenda gutwaye mu gace ko hariye vresema uburi ni Imana. Nefise amahera bihumbi 70 cyo 70 nukuvuga byose unarabiriye nta nikingoro sigaranye nkumvuga ati ninabona igitoro kije hadoce haje umuntu nyamba zo mpibuni mwazo mpazibiri tuce ndaba ko nongera kuronka umutahe jenga jimoto nta nukwezi ramara boss ayiguze nkubace yumvira yuko ndingyarya akimvira ibindi bintu kandi kubera igitoro ngani nko muhira mbere ubu umugore mbere nawe bwati nyambo rimuhira ndugiye kukimba muri restaurant mu isare nagombe mpumurize n'umugore wanje ndamubwira ati tekana igitoro ndacatondeye igitoro musi cabonetse nzoduka kugura. Umuhinga Yves Mpawe nayo yarasabye uburenganzira hamwe no gushigikirwa kugira ashobore kubandanya akora umugambi yatanguje wo gukora ingendeshwa. Ni inkuru ya Raphael Nyandwi. Iyo ngendeshwa ntiyakorewe mu Bushinwa canke mu Burusiya, oya namba yakorewe mu Burundi n'umuhinga Yves Mpawe nayo igihe twamugendera yatumenyesheje aho ico ciyumviro cyo gukora izo ngendeshwa caje kiva. Gara abantu baratonze ku mirongo muri bus muri ville canke handi ku bituro vy'amabisi ugasanga imodoka nazo ni nyinshi kuri station ziratonze zimwe zikaharara zindi zikahirirwa zikamara iminsi 2 iminsi 3 iyinga igahera nkavuga nti hariho ikibazo nyasha niyumvira rero nti eske buryo nkoramwo amakinga electrique sishobora kurondera indi moteri iri beaucoup plus puissant hanyuma umuntu agashobora gukora ingendeshwa niho rero navyumvira hanyuma ndagerageza bwira n'ama recherche menshi cyane ndagira ama contact mbaza n'abandi hanyuma ndaronka umuco hanyuma ndaheza ndatuma ko ibikoresho na monter le moteur na mis les batteries na mis le système électrique kugira ngo ishobore kugenda ko mwabonye rero biragenda. Ibikorwa nk'ivyo bisaba ubuhinga bwinshi, ibikoresho hamwe n'uburyo. Yves Mpawe nayo aratuyagira uko yabigenjeje kugira bikunde akore uwo mugambi ndetse nivyo asaba kugira uwo mugambi uzobe wingira kamaro ku gihugu. Twakoresha uburyo bw'iwacu nta muntu yayigeze adufata mugongo kugira dushobore guproduce iyi echantillon. Turifuza rero yuko bamaze kuduhereza ubwo burenganzira dushobora rero kugwiza. Kibazo rero kirashobora guhera kimirongo ku mabisi, kimirongo ku ma station kirashobora guhera igihe leta yoshira mu kuboko, igihe abagwiza tunga bo kumva yuko icyo kibazo nabo nyene kibaraba hanyuma bagashigikira kikogwa kikagenda neza. Ingendeshwa zikorwa na Yves Mpawe nayo zimaze gufasha abagendana ubumuga batari bake mu kwibeshaho no mu kwiteza imbere mu migambi yabo. Ivyo bikorwa vy'ubuhinga akaba yarabitanguye kubikora kuva mu mwaka wa 2020. Mu gisagara ca Bujumbura hari vyinshi bihungabanya uruja n'uruza mu mabarabara bigatuma amasanganya agwirirana. Ni inkuru ya Patrick Hatangimana.
Mu gisagara ca Bujumbura hari vyinshi bihungabanya uruja n'uruza mu mabarabara bigatuma amasanganya arushiriza kwiyongera. Vyinshi muri vyo bikava ku kutamenya, ukwirengagiza, ukwiyorohereza no gusamara bikorwa n'abenegihugu, yaba biyunguruza n'amaguru eka ndetse n'abiyunguruza n'ingendeshwa. Aho usanga hari abatubahiriza ibimenyetso bigenga uruja n'uruza mu mabarabara signor routier mu rurimi rw'igifaransa nk'amatara bita feu tricolore, ivyapa, imirongo ikitse icamwo abajabuka n'amaguru, aho imodokari zategerezwa guhagarara zihageze. I Bujumbura ho uw'amaguru niwe acabwirizwa kurindira ku imodokari zirengana kugira jabuke, bitagenze uko akahasiga ubuzima. Mu mahwane y'amabarabara amasanganya ntasiba kwibonekeza bitewe n'uko amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara feu tricolore mu rurimi rw'igifaransa usanga yarazimye. Ahari naho ugasanga ntacavuze kuko abiyunguruza n'ingendeshwa akenshi batayubahiriza bitewe no kubura aho bahagarika imodoka zabo, kuko ahenshi usanga bisaba ko batanga amahera. Hari abaca bahitamwo guhagarika imodokari mwibarabara, abandi nabo bakazihagarika ahagenewe guca abiyunguruza n'amaguru. Ibica bigaruka bigatera amasanganya mu mabarabara. Nubwo biruko bamwe n'abandi babona ko umuti w'ivyo vyose aruka abenegihugu bojijuka bagahindura ingendo bakiga kubahiriza amategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara, na cane cane abunguruza abantu n'abiyunguruza n'ingendeshwa. Abo baribagiye canke badatahura insiguro y'ibimenyetso bigenga uruja n'uruza mu mabarabara bagasubira kw'ishure, kuko amagara ari amazi aseseka ntibayore. Bamwe mu bashinga amateka baridogera inzego zo gucungera umutekano ko bataborohereza iyo batondeye ibitoro, aho binashika bakanakwa amahera n'izo nzego. Bamwe mu bashinga amateka baridogera inzego zo gucungera umutekano ko zitaborohereza iyo batondeye igitoro, eka ngo biranashika bakakwa amafaranga n'izo nzego. Umushinga amateka Nehema yabivuze hari kuwa 28 Kigarama 2023, aho umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye yari umutumire mu nama nshinga amateka. Murabashinga amateka yego, murabashinga amateka ngo murakabura mutabaye abashinga amateka. Mwari kuba abashinga amateka igitoro cyari kuba kibuze nkuko ku mayira abiri hajya mu Carama kuri station niho vyabereye. Nukuvuga twatonze kuva 12 tuvuye ngaha ku kazi, twahavuye saa 6 z'ijoro, igitoro batubwira ngo kidukamiye ko twatashe uko nyene. Batubwiye ngo nituvugane ngo n'umudokoro, uwo mudokoro yaduteye ibaje. Nukuvuga umutwara tumutelefone yavuze ati jewe nta jambo mfise, uri kuri tere niwo mutegerezwa kuvugana akabafasha ikibazo mufise. Uwo mushinga amateka agasaba ko borohereza nabo nk'abaserukira abenegihugu nabo bakabereka aho boja baratondera igitoro. Mutubabarire mudufashe, mwotubwira ngo abashinga amateka mwese station tubahaye kuza muranywera ko nijya. Ndazi yuko vyokunda kuko n'umupompiste no musi afata ingingo yuko ugiye kunwa igitoro utamuha inoti ya 10 nta gitoro umuha. None umupompiste ko afata ingingo kandi ahembwa bigakunda, cyangwa umupolisi ko avuga ati ntushobora kwinjiza imodoka ngaho utamuha inoti ya 5, ko bafata ingingo bigakunda. Mbe hariho icyo umushikiranganje ushobora gufata nk'itegeko kitokunda. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganje mu vyajejwe harimwo amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye wewe avuga ko yatumye umuyobozi mukuru mu bushikiranganje ajejwe kugira ashire ku rutonde igitoro gikwiye kuko amafaranga ariho. Ukugarukira isuku hamwe no korohereza uruja n'uruza mu mabarabara hamwe no gukora hisunzwe amategeko ni zimwe mu mvo nyamukuru zatumye hafatwa ingingo yo gukura abamekanisien bakorera mu mabarabara yo hagati mu makartier agize zone ya Buyenzi. Ni inkuru ya Patrick Hatangimana. Ukugarukira isuku, korohereza uruja n'uruza no kugwanya akajagari mu mabarabara
kubasaba gukora hisunzwe amategeko maze bose bagatanga amakori ni zimwe mu mvo nyamukuru zatumye hafatwa ingingo yo kwirukana abamekanisiye no kuvuga abakora umwuga gusanasana amamodokari bahora bakorera mu mabarabara yo hagati mu makaritie agize zone ya Buyenzi nk'uko bisigurwa na Sef niyo nkuru aramutswa iyo zone. Babona iyo ibarabara rizibiye usanga naho hoba impanuka ahantu nakizimya moto zibura aho zica kandi murazi ko Buyenzi niryoba ikuburiro ry'ubucafu ibyo bakora byose bivuta bikarato n'ibindi baguma babisiga ngaho abandi baguma biimprovisa baza gukorera imbere y'amazu y'abantu nta nyungu tubifisemo yuko twota umuntu mu ibarabara tumubuze gukora mugabo twobandanye muri ibyo onya bifo yuko Buyenzi ihinduka ibigire irindi shusho tetu niyo mpamvu twabonye yuko reka dusukure Buyenzi ibimere neza hama ibyo gukora nitwanse umwuga mugabo umwuga barabe aho baoja gukorera. Nayo kukijanye niyo abo bamekanisiye bagiye kuja gukorera uyo mutware aratanga umuco. Hamwe umuntu yovuga garage ukorera none aya n'amagaraje ahantu tutazi abantu bako bakora ni bangahe ico amategeko abarekuriye ico nabone babwirizwa gukora kugira ngo ibintu bigende neza nibihe twarabasabiye ko bokorera nko mu mashira hamwe kugira ngo bize bibafashe hama barihe impango nabahaze barihe n'amakori barihe meri matagisi ya meri barihe na oberi kuko abenshi muri bo nta n'amatagisi barihe. Mu mabarabara yo mu Buyenzi niho harahambere mu gisagara ca Bujumbura hahurira igitigira nyamwinshi cabo bafundi b'amamodokari hamwe n'abakiriya baba baje gukoresha imodokari zabo. Ndabashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana muri aya makuru yaranze umwaka mwariko murashikirizwa na jewe Ella Gloria Keza nongera ndabatumirira kubandanya muraba ibiganiro bica kuri BTV mubandanye muryoherwa n'iyi misi mikuru irangiza umwaka Imana ibahezagire naho butaha.